Rero Jackie ubona mama wanje yaramvyaye acatera yitaba Imana. Ntiwigeze ubona mama? Oya, ntawo nabonye. Sinokubwira ngo yari inzobe, sinokubwira ngo yarirabura canke yari muremure. Ngira naho woza umuntu agaca ambwira ati mama wawe n'ubu noca mfata kuko sinzi. Ariko barakweretse basi n'agafoto? Oya, nta n'inzozi jewe ndigira ndota ngo mama wawe ngo ni inzozi kurya barota. Papa wanje yagiye kugaruka arazana umugore, azanye umugore wa mbere. Uwo mugore wa mbere adufata nabi cane cane biteye ubwoba. Bene wacu baragera ahantu baza baratangura kwomoka bakagenda kuba ahandi. Ico gihe papa wanje n'uwo mudamu tubona baraduhamagaye nimuze murire ku meza. Turirya ifyeri iti kweri Imana irakoze. Tugiye nca mbona bazanye amazi ku meza, kandi papa wanje aracariho, nibi yobihamya naho yobona iki kiganiro. Bazana amazi bashira ngaho ku meza, baca bazanana n'inyama n'ubugari. Komera komera, ndazi ntivyoroshe burya ibyo twaciyemo usanga bikomeye, turakumva n'amarira ariko komera komera. Babizanye ico gihe komera komera, aranamura aravuga papa wacu ati mama wanyu yarabasigiye, mugabo ntiyabasigiye ngo mube abana b'ibigwari. Mugabo papa aca arinamura avuga ngo umuntu wese yoba azi ko yariye zino nyama adumbe ngaha mu mazi, uwutaziriye nawe ace aza dukoze ngaha mu nyama, ariko uza kudumba mu nyama yaziriye azoba adumvye mu nda ya mama wiwe. Ndabaramukije cyane abakunzi ba Roy TV, muriko muradukurikirana bivanye naho muherereye, mugira aho muba mubahwe, ndabifuje no kugira amagara meza n'iterambere. Ni Bella Shaka muri kumwe kuri micro za Roy TV, ndi kumwe n'umutumire ari special, n'umumama w'ubwiza, murabona yuko araberewe. Reka rero ntitumwicisha amajambo, tubanze tumwakire kuri micro zacu abidondore, hama twinjire mu kiganiro cacu nyezina. Ndabibutsa yuko uno munsi ari umunsi w'ikiganiro intahe. Intahe yawe intahe yanje. Mu buzima ducamo umwe wese abafise intahe yoshikiriza abandi, swati kabakomeza canke ukagira nawe ico wigirako canke ico ukuye mu ntahe yabaye kuri mugenzi wawe. Reka rero tumwakire kuri micro za Roy TV. Mada turakwakiri. Murakoze cyane. Meze neza? Ndashima Imana. Muraberewe? Merci, nawe uraberewe. Urakoze. Turakwakire kuri micro, widondora abantu bako baragukurikirana bamenya ati turi kumwe nande, akora iki, bakumenye nyene bisanzuye, hama duheze tutangure intahe yacu y'uno munsi. Murakoze. Shalom shalom. Shalom. Abakunzi ba Roy TV ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndabaramukije ndabakunze, umwami abahezagire. Ku mazina nitwa Niyonsaba Jacqueline. Ndi umumama w'abana batatu, ariko umwe aheruka gutaha, rero nsigaranye babiri kandi ndabishimira umwami Yesu. Hama ndi umumama, ndi umuririmbyi aririmba indirimbo mpimbazamana gospel. Ndabakunda. Mbega nta gikorwa gishasha mu ndirimbo uririmba zihimbaza Imana woba wararekuye, canke nk'abantu bavuga bati ko ari umuririmbyi reka tumukurikirane tutanguye kuraba indirimbo ziwe? Hari gusanga mu bafana ba Roy TV hari bamwe batari bwakumenye, ariko baciye bifadikanya nawe kugira ngo batangure kugukurikirana baguteza imbere. Murakoze. Igikorwa kiraheruka kujako itariki 14 z'uku kwezi nyene. Hariko indirimbo mperuka gushirako yitwa Yaratwimanye. Yaratwimanye. Banyaruke bayirabe. Abakunzi banje barabikora neza, kandi n'abakunzi ba Roy TV ndazi murankunda cyane. Yego. Abakunzi ba Roy TV baje muri commentaire bavugiye ko bavuye kuri Roy TV baje kugira support kuri YouTube channel yawe. Uno munsi rero dufitiye intahe tuyiteza yombi. Yego. Turashaka kumenya intahe yawe ni yahe,
n'icayi ikintu wumva kiri mu mutima wifuza gushikiriza abantu. Murakoze, ntaratangura kuvuga numva umengo twotangurana n'isengesho. Okay. Ubundi tubeshwaho n'iyaturemye. Yego, Nta kibazo. kadusenge. Mana nziza, Mana uri hejuru y'amajuru, turakubashe, turaguhaye icubahiro uyu munsi mwiza. Ijambo ryawe ryambariye ngo uyu n'umunsi mwiza ndabahaye kugira mu unezerererwemo. Wakoze watuvyuye amahoro, si uko twari beza haba namba, nta nico twatanze mwami, nta nico tworonka twoguha, ariko ijambo ryawe ryambariye ngo bimaze biguhimbara n'umutima uciye bugufi. Tubanje guca bugufi rwose imbere zawe, dushima ingene watugiriye neza, dushima ingene wadukanguye, wazinze umwiza uzingurura umuco twisanga mu gitondo c'abari bazima, nuhabwe icubahiro. Narasoma ijambo ryiza ngo Imana si y'abapfuye n'iy'abakiriho, kuba turiho mwami nuko dufise ku mugambi n'ivyo ushaka kudukoresha. Turagushimiye ko watuzigamye, ukaba wazigamye ubwoko bwawe, ukazigama abarundi n'abarundikazi bagihumeka umwuka w'abazima n'ushimwe. None mwami tuje imbere yawe, tugiye kuvuga ikiganiro kizokumva benshi. Mwami, iyi ntahe ni wewe watumye mbaho kandi ni wewe watumye ngera n'iyi saha. Hari benshi boyumva ikabubaka canke bari mu vyago bakumva borema bakagira ukwizera. Rero Mana ndakwinginze abazumviye intahe bose bazegire ico biga canke bagera aho bakuye n'aho bagejeje. Nuko turagushimiye ko waturinze n'amasaha tuza kumara mwami kuri iyi kamera uze kubana natwe. Mbere dusengeye umuntu wese azumva iki kiganiro, uhoraho azabona ubwiza bwawe. Tubisenze tukwizeye mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen cyane. Amen. Dutanguranye n'ubwiza budasanzwe. Amen. Iyo nahe ndumva ntiza kubyorosha. Iyo nahe ntiza kubyorosha kabisa, kuko urumva ko yerekejwe n'abamarayika. Reka tuguhe umwanya wawe rero. Intahe yose burya umwe wese aba afise uko yakira, kuko n'ijambo ry'Imana rirashobora kuvugwa, umwe wese akagira ico atoye n'uwundi agatora. Hariho uwumva mu ndirimbo nko mw'ishengero agafashwa n'indirimbo, uwundi yafashijwe n'ijambo, uwundi agafashwa no gusenga. Rero uca usanga umwe wese rero nk'ubu no mu majambo nza kuvuga ntihabura uwaza kubaka, ntihabura nk'uwo bari mu bihe noba ndimwo, ugaca usanga nari ndimo, ugaca usanga nawene avuze ati Jackie ko yihanganye nanje ndashobora kwihangana, canke ko Imana yoba yaragize ico ikora kuri we nanje izogira ico ikora kuri jewe. Yego, ntanguranye n'ubuzima bwanje. Ndi umwana navutse mu bana, mama wacu yatuvyaye turi abana 4. Mugabo je nije nagira 4. Wari umuhererezi? Yego. Inyuma yaho haragiye kuvuka abandi 3, urumva mu muryango wa papa turi abana 7. Rero Jackie ubona mama wanje yaramvyaye acatera yitaba Imana. Yitavye Imana akiri kuri maternité canke yarakuvyaye urabanza urakura aza kwitaba Imana mu nyuma? Oya, sinamenye neza ko yoba yari muri maternité, mugabo umengo yari yaratashe ariko sindamuzi. Ntiwigeze ubona mama? Oya, ntawo nabonye. Sinokubwira ngo yari inzobe, sinokubwira ngo yarirabura canke yari muremure. Ngira nawe uzi umuntu agaca ambwira ati mama wawe n'ubu noca mfata kuko sinzi. Ariko barakweretse basi n'agafoto? Oya, hagiye kubaho ikibazo ico gihe jewe bimaze kugenda uko mama wanje yapfuye, papa wanje yaragize ikibazo aca sinzi ko yoba yagize ibigumbagumba n'inki, bica bisaba yuko ngo yinjira mu nzu, aca arasukako esase hejuru ngo apfane nawe ngo apfe, ajane n'umudamu wiwe. Inzu apfane n'umudamu wiwe. Rero ico gihe ngo bahise babona inzu iriko irasha, barabwirwa bakuru banje baravuga ati papa wacu ari indani mu nzu. Bakoresheje inguvu barabomora umuryango, papa wanje baramukurayo, ngo bahejeje kumukurayo inzu iciruruka kurya kuntu amabati aca akoroka. Rero akorotse numva nta kintu na kimwe co mu nzu cavuyeyo, nta n'ikarangamuntu ngira ya mama bari kunyereka ati agafoto ka mama wawe naka, ntaho vyajaniye, nta mpuzu, urumva vyose vyahiriyeyo. Vyose vyahiriyeyo. Niyo mpamvu nta n'inzozi jewe ndigera ndota ngo mama wawe ngo ni inzozi kurya barota. Ubwo buzima rero
ca ndabubamuko papa wanje ico gihe nandurutse nkura papa wanje sanga atari hari yari yaragiye he yahise ico gihe bahise bavuga ngo yahise abanza parangana mu mutwe ico gihe haca aragenda ngo mu ntara za Cibitoke twebwe ico gihe twari twaba Ingozi rero nca mbaho ndezwe n'umubibi wanje araturera turi abana 4 turabaho mu bwo buzima papa wanje yagiye kugaruka aca araza muhira aca aratangura nyene arabaho aca arazana uwundi mu mama azanye uwundi mu mama ntivyatworo cari cakemutse kimwe co mu mutwe yari yagarutse nyene arakora arakomera arashakisha ubuzima nyene buraza arazana umugore azanye umugore wa mbere uwo mugore wa mbere adufata nabi cane biteye ubwoba wa mu mama ico gihe wari ufise imyaka ingahe ico gihe je nari maze kugera mu myaka 3 wari ukiri umwana cane 3 kuduga hama niho naca mbaho nyene bibi wacu akazaraza kudukurikirana kandi mbere ntiyari na bibi wacu yari mukase wa papa muga nyene yatweretse urukundo rero ico gihe papa wanje uwo mugore amaze kugenda arondera uwundi mu mama uwo mu mama araza nawe ariko uyo mugore yabafata nabi nawe yaravyaye abana oya ntiyigeze avyara umwana uwo mu mama aca araza nawe papa wanje kubera yari afise amahera ico gihe umugore yarashobora kuzangira je nibaza ko baba baje guprofita nk'ivyo bokwijanira kuko baraza bakatubabaza cane bene wacu baragera ahantu baza baratangura komoka bakagenda kuba ahandi baje ndaguma muhira bakaba mu mihana canke mu bakagenda mu miryango iyo onyako bayinasenge bakaja kubayo je nkagumana na papa muhira nyene nkabona ataha zohura n'ikibazo umugore nawe nimba bakwijije nkayiwe yashaka uwakaca agenda akabaragiye je nabonye abamama bandeze 5 uyo wa kabiri nawe yaravyaye oya umugore yagiye kuvyara n'ubu ni wari mu rugo yagiye urabona umwana je yagiye kunkurikira ngira ni Imana yashatse kugira mbeho cankwe nkure hagiye kuvuka umwana mwabo bagore bose je nanje navyaye umwana wa mbere rero ivyo ndabishimira Imana cane gusa harabayeho igihe ntanguye ishure ndatangura ndiga nava kw'ishure ugaca usanga nukuri abamama barera abana tuze turagerageza tugire ubumuntu kuko ntitumenye ejo abazoturerera baribo ndibuka ko nava kw'ishure iwacu hariho ibintu vyo kurya wari umuryango harageze igihe nyene papa mahira arahera uko kuntu yazana abagore uraba umuryango uciye bugufi uri hasi mugabo indya ntizabura ariko nava kw'ishure urabona wasanga imyumbati nk'ubu bariko baratonora imyumbati bageze gute kurya akana gakina wateba mu nzira wasanga bahejeje gufungura wewe byaba bikuraba rero bakanavuga papa akavuga ati basi ko mutetse ibiharage nimumushire kumwumbati hagira abana ruguru uko vyaba bimeze uwo mu mama agaca avuga ngo ibiharage ngo vyoca bimera nabi ngo bikanuka nabi ababanyi ndashimira ababanyi cane bacu baradukunda gose barabona ubuzima turimo ari uje kuntora agaca ambwira ingufungure nkafungura nkaca subira kw'ishure ubwo buzima mwene wacu imfura ya papa yambereye mama cane umva ko nagira kane kuri we harya umwana w'umukobwa ashobora kuronka nk'amafaranga nk'500 yaca agenda nkakangurira nk'igitumbura canke ikigori nkaca anyokereza akanyegereza nkacanja nkaca nsubira kw'ishure guhera ubagwana n'ubuzima bwanje rero kw'ishure ngeze mu mwaka ntanguye kugera mu wa 3 papa n'uwo mudamu baca batangura kuvuga nta mashuri y'abakobwa wewe ntibikwiye kuja kwiga wewe icara ngaho kore vyo mu rugo hariho mwarimu wanje yarankunda ariko yari umusore ico gihe igihe hakunda kuba higisha aba esme bari abasirikare yego ico gihe yari umusore akagerageza kungwana ko aranyandika mu bana batagira umuvyeyi n'umwe barampa amakaye barampa
na uniforme mugabo twari 1500 kw'ishuri kandi papa wanje ntiyarayabuze ico gihe aranka kuyatanga hariho directrice wacu yacaza agaca avuga ngo amwana wese atarishe ngo amahera y'ishuri nasohoka nanje nkaca sohoka mu bana ba mbere aca nomoka kubera mwarimu yankunda cane narinzi ubwenge sinaba mu bana ba kane naba mu bana ba mbere ba kabiri agaca ntumako genda mumubwire Jackie aze kw'ishuri nkagenda niga indwi zitatu directrice agaca agaruka ngo abana batarisha amahera nabo barimu bacu niho bari bakisohoka ntibari bwatangure guhembwa ngira ngo no kuyandihira rero ico gihe ndaho mu buzima bubabaje nkaguma nyerera nkaca ngenda kwa mama mudogo wanje nkaca ngumayo bagaca baza kuntora nkasubirayo kw'ishuri ndibuka igihe kimwe chef de zone wacu yaraje aramubwira papa ngo uyu mwana ndamushaka ndamwigisha papa aramubwira ngo nta mashuri ngo nta mafaranga usumvye ngo yuko nobura ndamurihira ngo twebwe mu muryango iwacu nta muntu yize ngo nta n'umukobwa yamaze amashuri ahari. None papa wawe kubera iki yaramaze gutangura guhinduka? Papa wanje yarahindutse biteye ubwoba. Canke yahinduwe n'uyo mugore? Yahinduwe n'abadamu yarageze ahantu atubwira ngo bana sinobigura ndeke kuzoshaka muzobaho uko Imana yagennye kuko ico gihe ndibuka twarabayeho kuko ntitwari tuzi kurira ku meza nk'abandi bana. Mwarira hasi? Twarira mu gikoni. Rero ico gihe mama uwo mu mama caravuga ngo bari batetse ico gihe inyama kuko twe ntituzi sinarinzi ngo icumba ngo kimeze gute c'abavyeyi oya naco nigera mbona byaranashika no mu gikoni akiri mu gikoni muka papa ntiwajayo kandi twakuze tutarabana bonona ndishingira intahe kuko n'ababanyi banzi bambanye n'ubu papa wanje umubajije umwana afise umutima mu bana wareze yokubwira ati ni kanaka. Rero ico gihe papa wanje n'uwo mudamu tubona baraduhamagaye nimuze murire ku meza turirya ifyeri kwera Imana irakoze. Tugiye nca mbona bazanye amazi ku meza kandi papa wanje aracariho nibi yobihamya naho yobona iki kiganiro bazana amazi bashira ngaho ku meza baca bazanana n'inyama n'ubugari. Komera ndazi ntivyoroshe burya ibyo twaciye musanga bikomeye turakumva n'amarira ariko komera babizanye ico gihe komera aranamura aravuga papa wacu ati mama wanyu yarabasigiye mugabo ntiyabasigiye ngo muba abana b'ibigwari. Muka papa cari namura avuga ngo umuntu wese yo bazi ko yariye zino nyama adumbe ngaha mu mazi utaziriye nawe aca aza dukoze ngaha mu nyama ariko uza kudumba mu nyama yaziriye azoba adumvye mu nda ya mama wiwe. Hariho amajambo abavyeyi tubwira abana ivyo yabivugana papa wanyu yumva? Papa yarumva twarasohotse twese turarira ababanyi baraza ndibuka banko bacu bari hafi nabo kubera abadamu bari bafise ntibari bemerewe yuko twoja kubiba iwabo kumva ko twari dusigaye twari abana batatu b'abakobwa kuko uwo nakurikira yari yapfuye nawe. Rero ico gihe banko baraza baravuga ati aba bana ba mushiki wacu nimubaduhe tupfume muduhe inkono tuzobasumira mubahe icumba c'iwabo barere bimenye twe tuzobagaburira. Papa wacu aca avuga ngo nta bagore babiri nzoba ntunze mu nzu ntibabe bumviriza amategeko bababwiye. Ico gihe abo bapapa baratubwira banko ati ntivyokunda niko bajana muhira abagore bacu ndazi ntivyomera neza natwe turababwira nimureke dupambanira hanyene tuzobaho uko Imana igomba. Ndavyibuka ko twigeze kugeraho
abana biyumvira ati twebwe twovuma tuba ata muvyeyi n'umwe dufise, yego tukitwa impfuvyi ata muvyeyi n'umwe dufise. sinari bwakizwe. Ico gihe nari ngeze mu mwaka wa gatanu niho nahagarikiye amashuri. Papa wanje Imana iza gutabara umuntu burya irafise inzira zayo icishamwo cane. Papa wanje ico gihe dutaha abana tuvuye gusenga muri Katolika, twari tutashe dusanga mu cumba umugore yari yagiye wiwe, dusanga hamanitseyo ihema, irya hema mwese murayibona, icumba giciyemo kabiri. Mwene wacu umwe araza aravuga ngo basha ngo papa ngo yoba yiyahuye. Ibaze abana banezerererwa ko papa wabo yoba yiyahuye babeho ari impfuvyi, twese duca dutangura kwishima ati ego napfume yiyahura tubeho tuzi ko ata muvyeyi n'umwe dufise. Papa wacu twibaza nyene ati yapfuye, umwe akavuga ngo genda urunguruke urabe, uwundi ngo oya banza mureke ngo nibura ngo tuza kuraba ku mugoroba. Urumva nyene tuvuga ati aha tugiye basi tuba impfuvyi zemewe tubibona. Aba banyi nyene bakabibona ko turi mu buzima bubi, nkuko umubanyi akadutora agaca tujana muhira iwe, tukazova nko nka sangapi dutaha turyama. Ndibuka yuko je hageze igihe bene wacu baragenda mu Cibitoke nsigara ndi jenyene, ugasanga aho nicaye ndiko ndarira nta wankubise, nta muntu n'umwe yambabaje, ahubwo negamiye ntuvuge kudacanka ishuka naryamyeko yose igatoha, ari kubera amarira. Urabona hariho ibintu ruguru abana bagwara inda, nta binyamugera nagwaye muga naragwaye inda, kubera nta muntu nari mfise anyotsa, abo ba mama ntibanyitaho, wasanga hano nkuko mu musipi w'ibutura zarandiye harajimvye ibintu, nkaja mfata nkuko bagihamye nkaja ngenda kuziko, urumva ndi umwana bene wacu n'utwana ntibashoboye kunkurikirana, nkafata nkaca nkunkumura mu ziko ukumva zituragurika mu ziko. Ndaba mu buzima buteye ubwoba. Gusa nyene Imana ngo irinde ijambo yavutse kuwo yarisezeraniye ikarishitsa. Hariho umugambi Imana ngira yari ifiseko, nubwo tunyura mu bikomeye kandi ngo ntawe ukomera atakomeretse. Rero ico gihe papa wanje niho amaze kubona nyene ko abana bozomubera igitsitaza araduheba pe, ariko arabirukanye cyane. Yaduhebeye mu nzu, niho ndakubwira ko tumaze abo bene wacu bandurutse baragenda mu Cibitoke ko bayinasengeje nca sigaraho ndumwe. Ukabaho uzi yuko nimba nkeneye ijipo nzoyigurira, nimba nkeneye umupira nzowigurira, tukabaho mu bwo buzima butorohereje. Rero ico gihe wa mumama niho ndibuka ko nigeze kubaho turara tutariye ngo urabona ko abana bakina bakibagira nko kuja kugaburira igitungwa, ntitwagaburiye igitungwa ntiturya, mukaca mwirirwa inzara. Kwirirwa inzara twaraye inzara, ico gihe inzara iratwica nyene, urumva kwicwa n'inzara baca baja gukora, duca turabwirana. Mwene wacu mukuru aratubwira ati rero aha ntitwozokwicwa n'inzara uku, nimuze dukore ikintu turye. Hariho mu nzu iwacu harama ubufu n'ibintu vy'imboga. Papa mukuru wacu aragenda mu gikoni, twari tw'abantu kw'ibarabara, papa agiye mu gikoni gucumba ubugari ngo turye baze kuza basanga twariye, arambwira ati wewe kubera nije nari gatoya, ati cunga hariya kw'ibarabara riva hariya, ati undi nawe acunge kw'ibarabara riva hariya, ati nimwabona baje timuce mukoma induru uti ngwaho igikoko, ati nca ndavyirukankana. Ni ukuvuga no kurya mwarinda kwinyegeza muri mu nzu kwa so wanyu. Utakoze nyene wamenya ko utarya, kandi urwaye ukashaka icyo urya waba ukize wacu uja gukora. Rero papa twagiye tubona nko mu masaha 4 baje, mwene wacu
nza numva arakomye induru ngo ngwahe igikoko nce ndajukumira uwo mukuru wanje aca arirukankana n'isafuriya na bwa bugara acaterera musi y'igitanda twararamo urumva baje umengo ni satani sinovuga n'Imana yaberetse ko hoba hari ikintu aca afata ikijanju ashira mu ziko babone base ko twari twokeje umwumbati ahubwo bashikiye muri ca cumba no gukurayo bwa bugari ntiburasha n'ubufu ntiburavangana n'amazi baca bashababuzana ibarabara ricamwo amamodoka ricamwo abantu b'amakinga bene wacu bari bagiye babaye udukumi baca babuterera mw'ibarabara ngo nimurabe inda z'aba bakobwa aho ntimwari bwafungure n'ikintu na kimwe abantu barashengerera ababanyi baca baravuga ati ikibazo cy'aba bana nta n'umwe atakizi twebwe turakizi n'inzara bafise ntabwo ari inda zabo nini bafise turaba muri ubwo buzima niho uwo mugore yanduruka aragenda ariko gusa harajemo umugore umwe mwiza pe sinovuga ngo bose bari babi harimwo umudamu umwe n'ubu ndanamukunda cane ntibabanye na papa nawe yandurutse agenda ariko yari umumama mwiza papa avuze ntiturye yaratunyegeretse indya akazituzanira turyame urumva ko yari umumama w'ubumuntu yari afise umutima w'ubuvyeyi ubundi bwo bw'abandi baraza hariho n'uwaje afise umwana tungana bajya bana usanga b'imyaka 3 muga akamugaburira nicaye aho akabirya akabimara akavuga ngo we ntiyaragira kurya nza gusangira n'abandi urumva sindi buvuge papa aje ndamubwire sinariye cyangwa nariye oya turaba mu ubwo buzima rero bene wacu banduruka baraja gushaka gusa inkuru y'Imana isubiye inyuma wa munsi twabona habambye ishitingi twahise dusanga twagiye gusanga papa wacu atabaye bwiyahure ahubwo mwe muyerengera ari yamukoreyemo twasanze yagiye gukizwa aje agenda gukizwa muri Pantekoti akijijwe muri Pantekoti uwo munsi ataha yashitse tuza tumubona arashitse abandi dutangura kwagana inzara ngo mwabonye ngo twe tuzi ngo yapfuye ngo hingu waraje tumubonye gusa umutima wabusinze kuko twari twaramaze kubona ko ata muvyeyi n'umwe dufise rero ico gihe je nkamandira mvuga ati Mana kubera iki je watwaye mama kare nabona umwana ari kumwe na mama we nkumva ikintu kumba kiramfashe na cyane cyane kuko utari warabonye na mama wawe numva umengo ubwo buzima mbayemo niyo mba naramubonye basi timbandira nkavuga ati mama kubera iki mugabo wasanga nyene agahinda kanyiciye ahantu nicaye bene wacu rero uwo papa je aradusaba imbabazi aratubwira ati nakijijwe twebwe twahise tumukurikirana twe turakizwa bene wacu baca barashaka mugabo wa mama aca aguma n'ubundi ntiyaretse kudutesa akomeza kudutesa aratubabaza pe akambabaza nca ndabona ati none ko bimeze uko nzoba muri ubu buzima kugera ryari nari maze kugira imyaka 15 mwije imyaka 15 baratangura nyine abasore bo mu kibanyi bakandesha abandi bana bakaza kumbwira twigire mu gisagara mugaje nkavuga ati sinzoja mu gisagara ahubwo nzofuma ninomoka nzogenda ku bantu banyiza gukora nkore umuntu azontunge jewe sinzigira nja mu gisagara ndapambana n'ubwo buzima sinigeze nja nomoka nje kuba mu muhana narakomeje umutima ukomeye ndawugumya sinigeze ngenda ngo mvuge ngo ngiye ngo kuba ahandi hantu nagumyeho mpaka nje kubaka mwije imyaka 16 niho numvise ubuzima bunaniye nkabona bandesha nca mvuga ati n'ubundi gupfa ni gupfa tugenda reka ntume nja ku mugabo nagiye kubaka kenda kubaka nyine nk'abandi shitseyo gusa urumva imyaka 16 nta n'umuntu yari nta nubwo no muri leta civile bari kunyakira
umwigisha yanyigishije niwe yari musitanteri ahita ngo nagiye ku mugabo arababara nta nubwo bari kunyibira imyaka ngo ngire leta civile kuko yaranzi cyane rero ngeze kubaka nabonye umuvyeyi mabukwe wanje yambereye umwana mwiza ambera mama niho nabonye urukundo rw'umuvyeyi niwe nabonye ko abavyeyi babaho ndamukunda n'ubu aramfata neza arandera nk'umubebe kuko yatandera urumva umwana yakuriye ruguru na bwa buzima ndimo nari gatoya nta n'ibikorwa byo kuvuga biremereye gusa ngo ncumbire ngo abantu ngo barenze banga urumva muhira ntibatwemerera kuja mu gikoni ngo tugiye guteka ngira bari kwiyumvira ati duhava twovyonona cyangwa tukabirya mabukwe arandera akambikira nka kurya k'umwana arandera arankuza ndavyara umwana wa mbere ndavyara umuvyeyi umwana wa kabiri nca ndota inzozi kandi umugabo yarankunze cane ndota inzozi mbona umugabo yazanye uwundi mugore sinazihaye agaciro nta nubwo nuba narasenze ego nta nubwo nasenze nta nubwo nigeze numvise toka shetani ivyo nivyo nabaho kuko urukundo yanyereka bari rurenze niho yari karakorera ino yari umushoferi acaza gukorera ino nanje nari ruguru twahise tuba mu buzima jewe ico gihe nkabona arankunda ikintu cyose cyaba kiri muhira yumva nagomba mbwira abo mama niwe wabona ari bimeze neza udusenga kuko utamuzitirijeho satani ntabaye yicaye kandi arondera zirya ngo nyene ziba zigize ziba zikunze niho nahise mbona byahise biza bikomeye cyane bikomeye niho nongeye kurira rero nari ntije umugabo nanezerewe imyaka 4 ugira 5 nari mbyaye umwana agira 2 imutangwa muri Roy TV ibi byose tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe icyo utarabona uterekwa no kuramba ngwino unyaragase duhuriye muri Roy TV